habanza kubaho umugambi. Ariko umenga amakoperative cyangwa abantu uronse amafaranga utaratunganya neza umugambi, wige neza ibintu bikenewe kuri aya mafaranga, uza gusanga amahera agushikiriye akoresha nabi. Ubwa mbere no mu munga yabonye acatangura kuja kuresha, acabona kumenga imyaka yari kwiramujana. Ari umugore canke umugabo runaka acabona ati narisanzwe rya naba akacahindura ingene yarasanzwe afungura. Cyangwa ugasanga impuzu umenga akacahindura uko yambara ubwo nyene kuvuga amahera ntabakoze icyo yabwiriza gukora. Cyangwa ugasanga yiguriye itongo kandi yariteguye kugura icyuma gihingura akarabero ifu y'ubuyi bwiza. Ivyo rero hari ibyo bita education financière muri entrepreneuria, turaza tuzorabira hamwe twidatifye ibikenewe. Ntabwo biva muri jewe gusa, turahanahana ivyiyumviro twese kugira ngo twubake ikintu kimwe. Uyu n'umuhinga yariko asigurira urwaruka ruhurikiye mu makoperative atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Hari mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro vy'ingene bazoshobora gukoresha amafaranga bahawe canke mbere nayo bazosaba nk'ingurane kugira ngo biteze imbere. Musitanteri wa komine ya Mukaza nawe nyene yari muri runo ruganda, aha mbere yatanze impanuro kuri urwo rwaruka. Nifuza yuko umwe wese yova ngaha yiyemeje ko agiye gukorana ingoga zidasanzwe kugira ngo ateze imbere koperative asanzwe aserukira, ndetse murazi yuko iyo koperative ziteye imbere abenegihugu nabo baca batera imbere ndetse n'igihugu gatera imbere. Niyo twasubira guhura tuze duhure twisanzura tunezerewe, umwe wese yerekana intambwe yashitseko muri koperative asanzwe aserukira. Haraheze igihe kirenga gato umwaka hari amakoperative 26 asanzwe muri no komine yarongejwe ingurane z'amafaranga miliyoni 10, ariko muri rusange tugasanga hari izitari nke ibikorwa bicumbagira, hakaba hariho n'izindi zitaronkejwe uburyo, ari nazo twifuza yuko izi ziriko zirasubizwa nazo zoroswa uburyo kugira ngo nazo zikore zitere zija imbere. Muri no ruganda rero bazobigisha ukungene mutegerezwa gutunganya imigambi y'amakoperative, uko ubungabunga ubutunzi bw'amakoperative n'ibindi byose byotuma amakoperative ashobora kwiteza imbere biciye mu migambi yizwe neza kandi yateguwe. Nitwava uzokoresha umwanya kugira ngo aho twakweze ibirenge twacunguze kwiruka kugira ngo dushire mu ngiro umugambi wa leta mvyeyi, leta nkozi na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, yuko umunwa wose utegeza kuronka icyo ufungura kandi umufuko wose ukaronka amafaranga. Ndizera rero yuko umwanya twataye mugiye gucuruza umwete kugira ngo komine yacu ibe akarorero mu gihugu cyose mu gutunganya neza amakoperative y'iterambere, na cyane cyane murazi neza yuko iki gisagara cyacu ari igisagara citiriwe ubutunzi. Imbere yuko turangiza ijambo ry'ikaze itobeka kugenda tubemereye yuko mu migambi yo muri kazoza dufise, kiretse uyu mugambi nyamukuru dushaka gukorana n'iri shyirahamwe kugira ngo habeho urunani rw'amakoperative yose akorera muri no komine, turifuza kandi yuko amakoperative yose biciye ku rwego rwa komine aba afise partenariat n'izindi koperative zo mu yandi makomine yo mu ntara za ruguru kugira ngo muhanahane ibidandazwa n'ibindi mushobora gufashanya, kuko murazi neza yuko
amakoperative menshi ari ngaha muri no komine yacu akora urudandazwa, ayandi akaba ariko ariyumvira kuja mu gisata ca production. Musitanteri yanishuye ku bibazo by'abamenyeshamakuru, aho mbere yanashikirije igituma batunganije uru ruganda. Twatunganije uruganda ruzomara iminsi 2 ku ndongozi z'amakoperative yose asanzwe akorera hano muri no komine, harimo n'amakoperative y'ugwaruka ndetse n'amakoperative sangwe yaronkejwe na leta ingurane y'amafaranga miliyoni 10. Twabigize rero kubera tumaze kubona yuko mu bibazo amakoperative afise harimwo ibibazo bijanye n'ubumenyi buke mu bijanye no gutunganya imigambi ndetse no mu bijanye no gukurikirana ubutunzi bw'amakoperative ku munsi. Ni muri iyo ntumbero rero twaciye dukorana n'iki kigo Saiko gisanzwe gifise abahinga banonosoye ibijanye no gutunganya amakoperative, ibijanye no gutunganya imigambi ndetse n'ibijanye no gutunganya ubutunzi bw'amakoperative. Aha rero twabahamagaye kugira ngo amakoperative yose asanzwe akorera muri no komine aba yamaze kuronka ingurane, aba n'ayatararonka yose aronke ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore gutunganya neza imigambi, ashobore mbere no gutunganya neza ubutunzi bwayo. Muri kazoza ka hafi twifuza yuko habaho urunani rw'amakoperative yose akorera muri no komine kugira ngo rube urwego rukorana na komine, rufise inguvu rujeje kudufasha gukwirikirana ku munsi ubutunzi bw'amakoperative, batwereka ati iyi koperative iriko iratera imbere, iyi nayo biriko birayigora. Iyo biriko birayigora ntiturindire yuko irindira kuzohava itembagara, ahubwo tuyifasha hakiri kare kugira ngo ishobore kuzamuka. Mu bindi dufise mu mugambi tushaka kuganira n'aba nuko twokorana cyane n'andi makoperative, cyane amakoperative yo hagati mu gihugu, kuko aha mu gisagara murabona yuko amakoperative ari ngaha nka yose cyane araba akora urudandazwa. Ubwo rudandazwa rero ivyo badandazwa si ivyo basanzwe birimira bonyene canke borora. Dushaka rero gukorana n'amakoperative yo mu makomine ya ruguru, turiko turarondera amakomine yo bafise amakoperative twavuga yuko ateye imbere kandi afise umwimbu ukwiye, kugira ngo bagiriranire imigenderanire n'ino komine yacu biciye muri amakoperative, kugira ngo dushobore kubafasha kudandaza biriya byimburwa basanze bimbura muri ariya makoperative yabo. Ikindi nuko mu ntumbero yo kugwiza ubutunzi nuko tutoguma tubona yuko ivyimbuwe tubidandaza uko nyene, utangure kuyumvira ukuntu tubihingura. Aha rero abahinga bariko barafasha izinogo z'amakoperative kugira koperative yose itangure kwiyumvira ukuntu yohingura. Mwabonye abahinga batangiye kubereka ibijanye no guhingura ikiribwa c'ibigori. Murazi yuko mu iki gihugu cacu ibigori no mwaka habonetse umwimbu ukwiye. Dushaka rero yuko muri amakoperative yacu hagira ikoperative ivuga iti je ndabona yuko nshobora guhingura ibigori, ndabona yuko nshobora guhingura ifu y'ubuyi kugira ngo abana babifungure, kandi bihingurwe mu buhinga bugezweho kandi bufasha ko amagara y'abantu aguma ateye imbere. Nico gituma rero abahinga mubona bari hano, tukizera neza yuko niyo uru ruganda rw'iminsi 2 rwahera z'ukuri bazoba bitavye ano makoperative bose bazotahana ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gutunganya amakoperative yabo neza, na cyane mu gutangura iki kindi gice tutari bwigere dushikako kijanye no gushobora guhingura ivyo twibimburira hano muri kino gihugu, hama tukabifungura bimeze neza byahinguwe n'amakoperative y'iterambere. Ngo amakoperative atari make cyo kimwe nari muri komine Mukaza bafise ingorane yo kuronka ashorera ivyo bahingura, bega bo mwiteguye kubafasha gute? Sinibaza ko amakoperative menshi afise ingorane zo kuronka ashorera, ahubwo afise ingorane zo kwitunganya ndetse no kumenyekanisha ivyo basanzwe bakora, kuko aha mu gisagara murazi neza yuko aha mu gisagara hagati amamangazini arahari, abantu barasoma ku munsi. Aha mu gisagara nta muntu numwe afungura ivyo yarimye, bose barasuma. Rero nibaze yuko ico batarashobora gushikako
nukumenyekanisha ivyo basanzwe bakora. Hanyuma ikindi naco batarashobora gushikako nukuja hamwe kuko abarundi bagomba urabizi yuko hari agatima kataratuvamwo agatima yuko umwe wese ashaka kwikorana nta ushaka gukorana n'ubundi. Ivyo rero niyo vyamara gupunguka turizera neza yuko amakoperative yacu azoca atera imbere. Kandi ikindi naco nuko abenegihugu nk'abo bose batarahiburumbira kuja mu makoperative. Uwo koperative nkizi usanga ziri ku mutumba ku makartie abenegihugu bose muri quartier bagiye muri iyo koperative hama bose baca bishorera kuko nubundi bari basanzwe bashorera abandi bantu hama akabaziza inyungu ivuye muko kwishorera bazoyigabura bose.